bapfasoni bavukanyi n'abarangije kugira tugira amahoro ubumwe n'iterambere mu miryango n'ibihugu byacu. Isaac TV. Mu miryango y'inzira ibereye kugura neza no gushyigikira iterambere ry'aba tumwagirize amashimwe menshi cyane ibikorwa byiwe kugira no mu mavuko y'icubahiro y'icubahiro Madokira byose nyakubahwa umushikiranganji wa mbere leta y'Uburundi akaba yateguye icyubahiro igihugu cyacu cy'Uburundi n'icyubahiro gutandukanye umukuru w'igihugu cya leta y'u Rwanda n'icyubahiro gutandukanye umukuru w'igihugu cya Kenya n'icyubahiro umutandukanye w'umukuru wa leta ya Zanzibar banyakubahwa bashyitsi bahire baje gushikira bivuye mu bindi bihugu na cyane cyane gusengira abatandukanye b'abakuru b'ibihugu byanyu ndavuga abari bategurira umutandukanye w'igihugu cya Cote d'Ivoire igihugu cya Guinée Equatoriale igihugu cya Congo Uganda ndetse n'abandi bari muri mwebwe baje baserukira ababarungitse nyakubahwa usanzwe userukira ishyirahamwe ry'abakenyezi ONIFAM mu bumwe bwa Afurika banyakubahwa muri mu bisata biserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU musanzwe mukorera mu Burundi kandi banyakubahwa muri mu bisata bitandukanye mpuzamakungu baje muva mu bindi bihugu banyakubahwa baje bavuye mu bihugu kigenzi cy'Ubushinwa banyakubahwa batandukanye abahoze barongoye igihugu cyacu cy'Uburundi nyakubahwa umuhuza w'Abarundi banyakubahwa nshingamateka n'abakenguzamateka nyakubahwa murongoye igisagara cyiza cya Bujumbura banyakubahwa mwese muri ngaha umwe wese mu cyubahiro Imana muhaye babadondagura amasanga ntabitondetse uko bikurikirana ariko mwese ku byubahiro Imana yabahaye tugira amahoro iterambere n'amagara meza bikomoka ku gutunganya neza ibyaro imiryango mbere ya byose nagira ndabasabe mumpize amashyi dushimire Imana kuri byose baradushikanye n'umunsi amahoro yadushikaniye abashyitsi bacu yaduhaye kubona uno munsi tubihe amashyi menshi abereye Imana munkundire kano kanya banze nshimire cyane umushikiranganji wa mbere leta y'Uburundi we yemeye kuza kudutera iteka n'abatutsi afise amabanga menshi y'igihugu uno munsi yawuhebeye abakenyezi b'Imboneza ibi biraturemeresha kandi
biradutera intege biratwereka ko leta y'u Burundi ifashe mu mugongo kandi itamba tutirorera. Naco gituma agenda gusaba impunzi amashi dushimire cyane n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi yamuturukiye n'umushikiranganji wa mbere. Ndashimira kandi nongere nakirana iteka ryinshi bagenzanje kandi ndavuga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cya Kenya n'icubahiro Kashere hamwe n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu wa leta ya Zanzibar Mariam Mwinyi. Sinokwibagira kandi gushimira n'abandi batandukanye b'abakuru b'ibihugu n'amashyirahamwe mpuzamakungu baturungikiye intumwa. Reka namwe mwese batumire bahire mwaje kwifatanya natwe muri bino bikorwa. Banyakubahwa mwese batumire bahire. Urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu rujejwe iterambere mu mategeko agenga dusabwa kwitwararika ineza n'amagara meza y'abakenyezi, ibibondo, imiyabaga. Muri iyo ntumbero uko umwaka utashe turatunganya ihwaniro ry'abakenyezi mboneza ku vyivugo bitandukanye bishimikiye ku ntambamyi zishobora gutuma umukenyezi adaterera mu iterambere ry'igihugu nk'uko bibereye bivuye mu magara make yiwe canke y'umuhondo, kudafungura neza n'ibindi. Uno munsi dusubiye guhura ku nshuro igira kane dukoranijwe n'icigwa kivuga kiti uruhara rwo gutunganya ivyaro mu miryango nk'inzira ibereye yo gufungura neza no gushigikira iterambere rirama. Muti none ico civugo twagitoye kubera iki? Turavye intambamyi zihanze isi, ibibazo, ibiza n'isibe, ikibazo c'ikwirirana ry'abantu ikikiri amasezerano, biragaragara ko bifise ingaruka mbi mu gihugu muri rusange na cane cane mu miryango. Iyo ivyaro zegeranye bituma amagara y'umukenyezi ahungabana, abana b'intahekana bagakura batitaweho neza, umuvyeyi ntashobore kwitaho ibikorwa vy'iterambere mu rugo no mu gihugu. Icubahiro umukuru w'igihugu c'u Rwanda. Arakoze cyane mugenzanje Excellence Monsieur le Premier ministre de la République du Burundi, représentant de son Excellence le Président de la République du Burundi, Excellence Madame la Première Dame du Burundi, Excellence la Première Dame du Kenya, Excellence la Première Dame de Zanzibar, honorable femmes leaders, chères sœurs, membres du corps diplomatique ici présents, partenaires au développement, représentants de la société civile, mesdames et messieurs, bonjour. Chères sœurs, Première Dame du Burundi, le pays pour lequel vous vous dévouez m'a vu naître et grandir et m'a offert tant de beaux souvenirs qui ont marqué mon enfance. En effet, le thème que nous traitons aujourd'hui touche au cœur de notre humanité et de nos progrès en tant que civilisation. Le planning familial.
pas une notion culturelle étrangère. Le family planning ne relève pas de croyances personnelles. Et le family planning n'est non plus juste un ensemble de programmes de santé reproductive, de conseils médicaux ou de méthodes contraceptives. Distingués invités, il est indéniable que la planification familiale et la lutte contre la malnutrition requièrent des interventions intersectorielles capables d'accélérer les avancées dans les 5 domaines clés des objectifs de développement durable, notamment personnes, planète, prospérité, paix et partenariat. En effet, la planification familiale n'est pas une question de contrôle de naissance, mais de gestion éclairée de notre avenir. Il fut un temps où le patriarcat fut si ancré dans la politique internationale que la femme dut longtemps négocier pour être simplement considérée dans l'allocation de ressources qu'elle aussi contribuait à produire pour sa communauté. Le sort de ces enfants était peu différent du sien. Malnutrition et maladie emportèrent constamment des petits qui, comme tout être humain, méritaient pourtant une chance de grandir en paix et en bonne santé. L'enfant africain, émacié et déshumanisé par sa faim, devint aussi ainsi un faux, dégradant et douloureux symbole de notre Afrique. Mais cette attitude réductrice confrontait peu des problèmes de fond liés aux besoins non satisfaits en planification familiale. Les retards de croissance et l'affaiblissement du système immunitaire causés par la malnutrition dérobent maintes opportunités aux enfants de leur éducation à leur épanouissement social et professionnel. Nous convenons tous que des familles moins nombreuses et bien planifiées ont leurs propres avantages, notamment la possibilité de consacrer plus de temps et de ressources et d'offrir une éducation de qualité à chaque enfant. Ceci est requis pour constituer une masse critique en mesure de soutenir et de maintenir nos efforts de développement. Excellence, chère Assemblée, merci d'avoir choisi le camp de la science, de la responsabilité, de l'égalité des sexes, de la protection de la cellule familiale et de la dignité fondamentale de chaque parent. En outre, je tiens à saisir ce moment pour féliciter le FLAG pour ces 2 décennies de lutte contre le retard de croissance et pour la campagne que nous menons ensemble en ce moment sur le thème « Nous sommes égaux ». L'impact de ces efforts sur notre continent est considérable et encourageant. Chaque enfant est en effet une bénédiction. Il n'y a rien d'aussi gratifiant pour un parent que de pouvoir subvenir aux besoins de la vie qu'il a créée. Au-delà de sa justification économique, la planification familiale incarne l'amour parental, la circonspection et la redevance envers notre descendance et notre société. Nous devrions donc être alarmés par la baisse de l'utilisation des contraceptifs à l'échelle mondiale, telle que publiée par la revue de Lancet durant la pandémie du Covid-19. Au cours de cette dernière période, le nombre de personnes en situation d'insécurité alimentaire a doublé, selon le PAM, atteignant maintenant plus de 300 millions d'individus. Certes, l'Afrique a fait d'importantes avancées vis-à-vis des politiques de planification familiale durant ces dernières décennies, et notre continent semble déterminé à arriver à un dividende démographique qui améliore le sort de nos populations. Au Rwanda, entre 2005 et 2020, l'usage des contraceptifs chez les femmes a grimpé de 17% à 64%, et cette évolution nous a permis de progresser d'une moyenne de 6